Fresh TV, we shine to progress. Jala bakunzi ba Fresh TV turabaramukije turabwiye mwiriwe turabwiye mwaramutse bivanye n'uburere muherereyemo tugiye kuba ikaze kandi mu kiganiro cyacu cyo nshoboye no munsi dufise umutumire mushashana muri studio zacu tukizera ko musonzi peut-être mu muzi henshi atandukanye ariko no munsi twamutumiye yashitse no muri studio za Fresh TV reka rero tumuhe ikaze mu nyo tugiye kuganira mu kiganiro cyacu tubaha ikaze murakoze shalom 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 hama ku mazina nitwa Eloi Yamuremye bo benshi akunda kutazira ngo fils ni nako kantu bo benshi bakuzika niyo kazina kuhiza ego harano batazi imbere na Eloi bazi fils na cencha nko ku bantu bamwe twiganye ya ego nivyo ni mazina ababyeyi bampaye ndakijijwe sanze ndumuworshipa kurera Imana ego nivyo Ego tubaha ikaze murakoze ndazi ko ari byinshi twavuze ko turi mu kiganiro icyo ashoboye byinshi kumbe tuzomusanga handi hantu atari hano atadusanze hano ariko muri kano kanya tugiye kuganira kuco avuze cyane ni mu worshipa hari indirimbo mpimbaza-Mana Eloi tuzakoresha fils neza kumva neza fils fils ubundi wabitanguye ryari byaje gutubwira ngo tutangure kwinjira neza mu ndirimbo mpimbaza-Mana ego bo hama si imyaka myinshi ariko si mike nibuka ko natanguye ni buri neza na neza 2013 natanguye bon nabigiyemo ariko nayo nsanzwe ndi musicien mvuza batterie ya ariko mu nyuma bon kumbure kubwo Imana igendera ko twereki izindi andi mahushurirwa cyasanga nawe muri umuworshipa cyamba nayo muri yo ntuzeye ego bivaye naho nariko ndakorera cyasanga ibyo bintu nisanzemwo cyo gihe ego gushika no musi ego fils kuvuye utanguye gushika ikubiye 2013 nubwo utari gwagaze dufate ibikorwa byawe gushika no mushaka waciye mu band ushaka waciye mu kohara atandukanye ubiravye ubona intambamye ahanini abaworshipa mugenda muhura nazo hakuru ni nkizahe bo kenshi nabona ko kino gikorwa igikorwa ciza kandi benshi baje bakunda ariko kenshi intambamye tukunda guhura nazo no kugira no kubura gushika kuri za ntuze zacu za mbono canke bya kwakundusha gushika mu gikorwa nezina ego nk'iki cyacu cy'uworshipa kuko nka jewe novuga ko eglise yandeze ni eglise nankunda kandi nzamashimira cyane kenshi novuga ko ibintu nahura navyo no kubura gushika kuri bya bindi twifuza gushikako muri carrière yacu nyene yo kuba abahimbaza nje kuri ego nivyo ushaka kuvuga ego turaje naho murakunda kuvuga fils ko ibikorwa byanyu ntibabiraba ntibadushigikira dushemwe ingufu nyinshi mugabo ntacyo bituzanira ariko mukaguma tubona muguma muzana mu kwambere mwarakubisa kandi afise mu ntango z'umwaka k'imbere kandi kanazoduha mugabo aguma hari cya kintu nta kintu Burundi vima gospel nishigikiwe kubera ko umutima ngo mubandanya mukora kandi muko mutugiye ko mudashigikiwe ataburyo buhari mugato tukabona mugwa mutuzanira ego toujours ikintu ufite nk'ikuba warahawe plus si ikintu uvuga ngo watoye ahantu ikintu waraha muri wewe rero nico kintu kidutuma dushaka kubandanya twumva ko même si tutaronka ibi dufata mu mugongo mugabo ko biba biri muri twebwe turushiza kugira gute kugira iyo ntuzeye kubandanya ego ahandi naho fils ugasanga mu eglise yanyu dufate urakuriye muri eglise maze imyaka atari mike mu ndimbo zawe ufite prénom par exemple indimbo 10 nishenga n'izi ndimbo zawe kandi uri mu worship kandi muri leader mugabo nta munsi numwe urafata n'umwanya ngo ugishiye indirimbo yawe ishengero ariko biswe umuririmbyi ngo ntushigikiwe no mwishengero ntibazi indirimbo zawe hamakaje muzo ko mu media nayo adashigikira ibikorwa byanyu nta wumva ko umengo namwe kumbure bamwe bamutse kuvuga bose bazaba ari mu bintu batazize barimo bo kuri cyuvuze tuvuge muri rusange nta bintu turavuga tuvuge muri rusange novuga ko mbwiwe bishitse bikamera uko nibaza ko niko biri ko muri benshi turabizi niko nyene biri niko biri kandi wavuze ikintu no ma concert babatumiye babaha iminota canke babaha iminota 7 canke 10 ni indirimbo z'icongereza ntivyari bibi ariko nta ndimbo yabo yigera ririmba nta ndimbo yiwe anadupresenta muri concert ariko ikibazo ngo media zivuza indirimbo zo mu Rwanda zivuza abande ntibatuvuza ntibaduha umwanya
iwanyu nta gahaze kaba gahari ku baririmbyi kuri twebwe karahari kandi bose kuri twebwe gusa navuga ko umuziki hano wo mu Burundi icyo kibazo kirahari ariko sinavuga ko cyane sinokwemera ko cobandanya ntabwo nitwikebuke tumaye dukunda iby'iwacu kumbe n'ibyo bintu twifuza bijanye no media mboshinzi ufite mu bidukundisha ego ni byiza ko twotangura kubikunda twebwe nyine kuko nta wundi muntu kuko mbasi kuvuga ngo twandika nabi tugira gute twandika neza kandi indirimbo ziryoshe ego kumbure n'ibyo twifuza bya management n'ibiki bizoboneka cyane nivyo nashaka kuvuga kuri ico kintu ego ubundi abarinzi bwanyu office murashikirana uko bitegerezwa baririmbye apara kuvuga ati jewe kamufuke wa Costa nuko dutegerezwa ashitse ko ntegeza go liking ntegeza gusharinga ariko ubundi muri mwebwe koko hariho ubumwe nk'ubumwe nyene bwategeza kuba buri hagati yanyu bo si cyane n'ukuri habuze ikintu ikibazo gihagaze sinzi ngira ni ikibuze no kwicara kumbure tugafashanya tugatahuzanya ko ari twebwe nyene dushobora gutuma n'abandi bashaka kudukunda nico kintu kibuze kuko ugiye kuraba si n'abantu zemensha uvuga ngo duhurira hamwe nk'abawushipa canke nk'aba artiste ngo twicare twige ico kintu beza ko kizova muri kwa kundi kwicara hamwe tugafata umwanya mwiza wanashima tukanamenyana kuko ntuzoshobora gushigikira umuntu utazi ego turabikora mugabo plus tuzobana hafi plus tuzicara kizoba ikintu ciza cyane kizorushaho kudushikana kumbure gukundisha abandi ibintu byacu ego nka fisi yumva yagize yanarize nabona ko ari byo waratanze nimwe muri solution nyinshi zoshoboka kugira ngo iyo solution ibeho ko umaze kukibona nk'ijo niki cyumva wokora mu ntango y'umwaka kugira ngo ugire nkabangaho uzokwegenye mushe kwicarana kubumbuye zose tuhamagaye mu kindi kiganiro canke tuzobikorana mu kiganiro nka solution nko kwitanza niki ukora uzotera cyangwa wipfutse cyangwa wimvira ko uzokora mu ntango z'umwaka mushasha tugiye gukora ikintu cya mbere reka mpere kuri wewe nyine turi kumwe murabona ko mwebwe murafise cyangwa murafise ikintu uvuga ko cotuma dushaka gushika ahandi hantu reka tubihere muri mwebwe ndabona mwebwe maze mubitangure kuko oya the first ndategeza gutangura mwebwe kuko jewe turabikorana maze gukoresha kandi baringa 10 batandukanye urumva ko ariko mwebwe ubwanyu nka wowe fisi ikintu wo kuya nk'ihangiro kugira ngo bashobore kuba impindukana ntoya sinja kure reka mpere kuri wewe tujuru umugaruka tuzorondera navyumvise nabone biranze ntaje tuzofashanya ariko ubwiwe nawo wumvise ko bidashoboka oya birashoboka muri kwa kurondera bwabo nipfuje ikintu kimwe wimvira ko uzokora utwemerere kandi tuzogama katakwishita ko bagikoze cabuze yakunyaga kiwanje swat okay pour le moment ntacane bwategura mugabo kamwe baragiye ndagwaje cyo twenda kubikora ako zonsororera kandi vuba cyane uzonsorera mugura byumva swateka tuve muri rusangire tuve muri Fils en Soi ndirimbo novuga itaramara igihe kinini cyane imaze igihe gito cyane giye kumugaragaro utwibutse izina ryayo yego izina ni indirimbo nziza cya mbere cyo nanditse haci imyaka itari mike wanashima byangoye cyane no kugira ngo ndonse sinzi support yo kugira ngo ngire nje gukora indirimbo byangoye cyane kugira nshobora gutora iyariyo bivaye nizo dufise ariko nahisemo indirimbo yitwa Mutanga Vyose kweko hisemo Mutanga Vyose Mutanga Vyose ego genre nabuze ko ndatanguye carrière mu gihe kinini cyane nishizwa n'abantu twakona mu makonse twakona mu ishengero bien sûr ego izindi tuzitanga muri kohale n'ahandi ariko nahisemo iyo ndirimbo nje mu gihe ngiye gutanga carrière yanje mugati Mutanga Vyose kuko ndazi hama vision menshi mfise nifuje ko noshobora kuvuga ati mu gihe nifuza ko nzoshika ahantu reka ngiri ino ndirimbo ko ari Mutanga Vyose Mutanga Vyose nawe ni Imana niyo ishobora kudushikana kuri icyo cyose dukeneye twifuza tuvuga ati
reka mpitemo ino ndirimbo yego Ego, uwo ducishizemo gato muri 30 secondes kugira ngo tubatere amatsiko d'abord bace bikakanga kuri utaratubwira ama platform ukoresha bace bikanga subscribe like share n'ama commentaire yose ngico bivuzeko kukanda gakene kwanza dutera amatsiko rero bumva ko bona gendo d'abord wow okay mu seconde 30 ushaka couple ushaka chorus akawumva nyene kacaka tumenye twumva twoja kwiraho okay halumwa akora neza uko akora birenge yuko uko abantu babyiyumvira akondahagije aho amaho kwasi mutanga byose n'umwami mugira neza ni Yesu n'umuhe byose agira neza mwumva nyine atanga byose nyine biriyo bigenda gutya za ekigire kutubwira ama platform ukoresha kugira ngo bace birukangayo ubwire n'indi bategeza guca bashika bakora d'abord ego mbona koresha Instagram ni Elwafis Facebook ni Elwafis nyene ama YouTube na nyene Elwafis ego nyene na YouTube twirukange ego twanga Elwafis acabona indirimbo mutanga byose subscribe kaga gakengeri like share na commentaire uri cumubwiye nyuma y'imyaka myinshi atari bwatanga igikorwa none ugenishe mubwiye mwumvise n'ibintu yemeye ko giye gukora nubwo atavyemeye neza tuzoza kumwishuza so this ni iki ushaka kuvuga nk'intererano kuri batoyi bawe kuri bakuru bawe hari abakwitangiye imbere hari n'abatoyi batanguye kugaragaza igikorwa tutarakubona ni iki ushaka kuvuga nka client canke nk'impanuro mu kurangiza ikiganiro cacu ego bo kino gikorwa novuga ko gisaba kwitonda d'abord kandi kigasaba ko umuntu agikora yumva ko yemeje n'umutima d'abord ni Imana d'abord hama umutima kumva ko ico kintu ugiye kukiba mu by'ukuri n'umutima wawe wose ego hama gafata umwanya ukabaza neza by'ukuri ku mwanya wageze mwavuze ngo inyuma y'abatoyi banje ego ni kenshi bakunda kubivuga benshi cyane none gute wewe ko abo tubona wagiye imbere bakaze gushaka kuri ibi ariko kenshi nakunda kubabwira ati uko byogenda kose uko byomera kose ngomba kugera mu gihe canje ngomba gutangura ku gihe canje ego rero kino gikorwa d'abord nitukibemwo pa kubona ngo abandi baratangwe nani cyankora no ariko nugikore mu gihe uvuga ati harageze kandi hari cyo numvise hari cyo navuganye n'Imana ego rero ko nico kintu nashaka kuvuga kuri ico ego sinzi ko ndabishe neza ni neza cyane gose tugira ko gize n'abantu nk'abo beshe batatu bazi imbere yego ntaca nkoresha wifuje umwaka mushasha nawe nzi wow cyambere sino kwibagira management yanje nshimire Kim Said ahari ashaka ariko sinzi gico sazorabira intuze ego ndamushimiye cyane kuko yantoye mu bihe senzi navuga ko hageze ego ndamushimiye cyane gira kumwifuza n'umwaka mushasha ubundi yego ndakwifuje Imana wifurije ndetse n'umuryango wiwe Imana imuhezagire kandi mukomeze nshimira kandi navuga ministère ndimwo yitwa Holy Mountain yarafashije mu buryo navuga ko bwo gutubona clip ego nanye ndayishimiye ndetse n'abagenzi bose ego bagize ico bafasha ndaza harabansengeye harabagize ico bakora ego harabambajije bimeze gute harabampaye quelque chose ko muri kuvuga bigende neza ego nabo nyenda bifuje umwaka mushasha Imana ishize kubagira neza ibahe kumbure vyinshi ego na Costa turabura mukije musi namuko Mukuru wa Costa uyu hano uti frère mutamugeje basi ndamubwiye eko cyangwa mubwira muhira swad reka turangize ikiganiro cyacu Kristo yashimye mwashe kwita ikiganiro cyacu murakoze namwe ndabashimiye cyane kandi ku buryo Imana kirabakoresha kuko biradufasha natwe kugira ngo ibikorwa byacu bimenyekane bishike kure novuga ko ego Imana ishize kubugura inzira kandi kumbure tuve hano turi dushika handi hantu
mbere y'uko umwaka utangura. Amen. Ego, tutirage bakuzi turashimye mudahingeshanya kudukurikirana ibikorwa byacu bitandukanye nka Fresh TV turabashimiye byimva mutima twongera twifuza umwaka mushasha nibihe by'umwaka mushasha bumva tuma tuzana ibintu bishasha gose turashimiye cyane tutibagiye gushimira Ireri akunda kuduha ama image asa neza cyane gose Imana ibahizagiye bye bye. This is Flash TV. We shine to progress.